abarundi ngo barashobora kuronka ikigo kivura indwara ya kanseri n'izindi ndwara hakoreshejwe ubuhinga bugezweho. Ni muri ntumbero muganga Gafumbegete Evariste, umuganga w'umurundi aba mu gihugu c'Ubudagi anafise kaminuza muri ico gihugu, yatanguje inyubako muri zone Gatumba ahasanzwe anavuka. Iyo nayo mu minsi iri imbere ikazoba irimwo ibitaro bivura indwara zitandukanye harimo n'indwara ya kanseri zahora zivurirwa mu mahanga. Kuri uno wa kabiri Gitugutu umwaka wa 2024 ari kumwe n'umugwi w'abigisha n'abanyeshure b'abaganga basanzwe bakorana mu gihugu c'Ubudagi, bakaba bari bishikiye aho muri zone ya Gatumba kurabaho ibikorwa vyo kubaka iyo nyubakwa bigeze. Inyubako twagize umugambi wo kuyubaka kuko Burundi bukeneye abantu babavura kandi bakabavura neza mu mpingo zose. Iki gice ca Gatumba rero casa n'igikenye gose ibitaro biteye imbere. Nico gituma twimviriye kubaka ibitaro bifasha nabo muri Kongo n'akarere kose ko ngaha, n'abarundi bakaronka aho bavurirwa batirirwa baraja muri Kenya canke ngo bagende muri Inde, bashobore kuvugwa nk'uko bigezeho. Aha twahateguriye yuko ubwa mbere tugira radiology nziza, tugira anatomy pathology nziza, hanyuma tukahagira na chirurgie ubu kubaga abantu n'abakenyezi tukabavurira aha bakavyarira aha, tukazana no kuvuza mu bwonko. Ngaha mu Burundi ntibishoboka kubaga mu bwonko, biracagoye. Mugabo kuko jewe ndi neuro anatome kandi nkaba nzi ubuhinga bwinshi, nkaba nzi n'abantu boje kudufasha kubigira ngaha, abarundi bakavyiga, natwe tukabajana hariya tukabigishiriza hariya bakagaruka babizi. Nico gituma twashaka yuko ngaha mu Burundi n'abavura cancer biba kuri niveau bishitsweko, tugira de prélèvement no gukingira abantu kuvyerekeye cancer itaraza, tukabimenya itarashika, tukabavura abantu bataragwara, bakamenya ingene bayikingira ico kiza ca cancer. Abandi nabo kuko twebwe nivyo dukoramwo kuva mu myaka 40 arivyo nkoramwo, hariya ndazi ingene bapima amavirus atera cancer, ukayamenya bien avant, ukayakingira bien avant. Buryo uyu muntu yemewe kuba umuganga ntatora imbibe. Abaje ni buvura bava muri Kongo, bava muri Zambia, bazahe tumaze kugira izina ryiza, bazoza n'abakenya bazoza ngaha kandi bituzanira amahera menshi. Urabona n'abarundi basigaye bagenda mu za Inde, bagenda muri Europe, bagenda muri Kenya kwivuza. Abo nibo dushaka bose kugarura aha, abakongomani bazotangurira aha imbere yo kugenda handi. Ivyo rero muganga Gafumbegete Evariste akaba azobishikako afashijwe na mugenzi we muganga Volker Eising, basanzwe basangiye kaminuza mu gihugu c'Ubudagi. Akaba ari nawe aherutse kugenwa n'umukuru w'igihugu c'Uburundi kugira ngo aserukire igihugu c'Uburundi mu Budagi, Consul honoraire mu rurimi rw'ifaransa. Unser Ziel ist es als Campus, wir sind eine Hochschule. Tuje ngaha kufasha umushinga ntahe Gafumbegete kuko tumuzi kandi dushaka yuko ibi bitaro bizoba ibitaro tukoreramwo. Twebwe tuva i Papenburg muri campus Papenburg, ni universite iri hariya. Abanyeshuri bacu twita physician assistant bazoza baraza ngaha bakora ngaha, tweshanja n'abandi bakora aha bagenda bagaruka kugira ngo ngaha ntihaze habure umuganga. Ja, genau, das ist unser Ziel. Wir hatten dushaka yuko abanyeshuri bacu bahejeje baza bagakora ngaha, bakigisha bo ngaha kandi bakabigisha amateknike agezweko, yaba ari ultrason bya ultrason bakabyiga, gastroscopie bakayigira ngaha, hanyuma baheje kuyiga bakabikoresha mu bitaro vyabo aho bakora. Twari twarabitanguye, turazana abantu babaganga babiri barazi Papenburg, turabigisha ubwo buhinga, n'ubu bariko barabukoresha mu bitaro barimo.
mu buhinga butandukanye buzokoreshwa muri ivyo bitaro vyo mu Gatumba ngo hari buzokenera gukoreshwa n'abahinga bari mu mahanga hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Tushobora gukorana n'abaganga bari hanze. Nk'ubu hariho abaganga babiri ni bagize anatomy pathology dushobora gukorana. Abandi nabo nkabigishiriza hari iwanje nkabigisha bakabimenya bagaca bagaruka. Nk'ubu duheruka kuzana abaganga babiri baraje bariga neza ivyo tubigishije, ubu bariko barakora ngaha mu Burundi. Uyu mugenzi wanje ivyo amfasha ni vyinshi. Ndamubwiye nti ubu ndafise umugambi w'abantu badufasha ikiniki, nubemvite baze kwiga ikiniki ngaha, aca kigira ubwo nyene kigaca gishoboka. Bagaca rero baza bafise ubwo bumenyi. Ivyo tubandanya dukorana tubikorana nabo bari twebwe turi hanze nabo bari ngaha. Yaba umu specialist atari ngaha muri iki gihugu turamukontakta agaca avugana nuno wo ngaha akamworienta canke bakeshanja, ugasanga kuri ubwo buhinga bushasha turashobora gukorana n'abantu tuzi yuko babizi naho baba bari kure. Ikindi naco nashaka gushikako nuko twiyumviriye tuti kuvura abantu burya ntibikwiye. Abantu barasonza bakagwara inzoka, bakagwara ukaguma ubavura ubahereza imiti bagwara inzoka encore. Ikigoye cyane nko ngaha abantu bagwaye baronsa amazi, imisarani kaziba, amazi akaba mabi, abana bakaza barayacamwo bagwara inzoka, ugenda gubahereza umuti bagasubira kandi kuri muri amazi. Nico gituma twiyumviriye tuti tubwizwa kuzana umugambi wo kubahereza amazi ari propre, amazi adacafuye. Hariho umuhinga ngaha turi kumwe twazananye yamya pima amazi ngaha muri iyi nzu, arashobora kutubwira ati aha niho ushobora kwimburura nkazana amazi ari propre. Ivyo rero tuzobigira mu mahopito tukorana nayo, tuzogenda mu Rumonge tubigire, tuzogenda muri Hôpital Populaire do Kamenge tubigire, tuzoza ngaha tubigire, tuzogenda Musongati tubigire, tubahereza amazi propre atakintu barishe. Mu gihe rero ivyo bitaro biriko birubakwa aho muri zone ya Gatumba biri mu gice catewe n'amazi, muganga Gafumbegete Evariste avuga ko atazohagarika uwo mugambi, agasaba leta kumufasha kubaka ibarabara ryoshika kuri ivyo bitaro. Ku mazi jewe siyanteye ubwoba, kintera ubwoba n'abantu batakiba ngaha bagiye bagahunga bakaja handi, nico gusa kintera ubwoba. Kuko amazi jewe noshoboye kuyatuma avura abantu urashobora kubagirira ahantu nk'abantu bagize des AVC bakomeretse mu mutwe badashobora kubuja na gato, tukazana abantu muri aba mubona ngaho inyuma yanje hariho abazi kuvura ivyerekeye physiotherapy, bazi ingene bavura umuntu yagize AVC agakira n'ingoga na n'ingoga. Rero muri ico gihe dukoresheje ubwato n'amazi n'amasporo duhora dukoresha, nico gituma hari inyuma twaguze ikibanza kinini na leta no havuye ndayisaba yuko yompereza n'ikindi kibanza duca dushiramwo bene ivyo vya twita rehabilitation y'abagwayi. Tugakoresha na Rumonge no kumashuha, tukahakoresha hakaba ahantu hateye imbere cyane. Leta ubu yaratwemereye yuko izoduhereza ahantu ku Musenyi, ahantu hanini twubaka ibindi bitaro bizogirwa yuko naho utirigura baga umuntu umuvura utamubaza. Ivyo nivyo dushaka gushikako. Leta gikuru na gikuru nuko yogerageza abantu bakagaruka. Ubu twari dufise umugambi muri ubu muci niho president twomwemvise akaza kwindogira iyo hospital. Mugabo urabona ubu nitubishoboye. Ico nosaba leta nico nosaba president nuko yo dufasha tukazitira bakaronderaho bakura amahera, kandi natwebwe tukabafasha tukazitira kugira amazi ntaza asubire kugaruka muri aka karere. Urabona muri hariya hose twaciye mu buryo no mu bubamfi n'amazi, nta modoka ishobora kwashika, amabarabara yaratewe n'amazi, nta ambulance ishobora kuza. Ubu uko biri ntidushobora kuhakorera. Ico dushobora gusa nukubaka inyubako tukayiheza ikaba nziza neza, mugabo tudashobora kuzana imodoka izana umusenyi, izana amabuye, izana amatafari, ibikorwa vyahagaze. Igikuru nuko bozitira tukaronka aho duca.
nivyo turimwo uvy'ukwiga ingene twogira kariyeri tukayizana kugira ngo ibikorwa bibandanye. Leta nayo ivyo yodufashamwo nuko yogerageza ikadufasha amabarabara akaba meza gushika naho dushikira. Idufashije vyo tworohera. Muri ico gihe duca twubaka igahe inzu ikuzura, hanyuma hirya rero hirya hamazi aturuka bakadufasha bakayazitira neza kandi n'uburyo bakabusaba bukaronkeka.